riraza kwambara umubiri, riraza kwambara umubiri. Luka ibice kimwe tuhasoma umurongo, tuhasoma imirongo nk'ibiri. Luka n'igice kimwe umurongo wa 26. Mwari wahageze wahabonye? Urumva hari igihe umuntu amenyera ibintu cyangwa ukibaza ko mpava nkoresha imbaraga simwe mutoka mbara akoresha, impuzu zose zigatota kugira uvyumve, n'ubundi nutanavyumva uzo butazonumva. Izo nkomezi ntazo mfise, ntazo, ariko hari icyo Imana ivugana nanje nk'uku kwezi kwa gatandatu. Itangazo rya mbere, ukwezi kwa gatandatu gufise izina ku buzima bwawe. Reka dusome niyo habona vuba. Kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara cyitwa Nazareti ku nkumi, nivyo, ikowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Imana ishimwe. Mwicare. Ukwezi kwa gatandatu hari ibikorwa Imana igiye gukora. Marayika yarahamanukiye mu kwezi kwa gatandatu. Hari sengesho cyangwa marayika agiye kumanuka ku buzima bwawe mu kwezi kwa gatandatu. Amen. Kutizeye ko bibaye ibyo ntubimbaze, ariko mu kwezi kwa gatandatu hari ntahe Imana itanze kuri kino gicaniro. Tera haleluya! Mo menga hari mu kwa 12, hari mu kwa 12 mu mpera z'uyu mwaka cyangwa mu kwa mbere. Hashobora kuba ari mu kwa mbere mu ntango, hari mu kwa mbere mu ntango. Hanyuma hari umuntu adakora muri kino gihugu akorera ahandi. Yari amaze igihe gito akoze mariage. Arambwira ati nagomba gusubira inyuma, ariko umugabo wa mudamu wanje nta ndafise. Nabwo ari none genda nkisenge, hanyuma Imana urabyizeye ngoye usinogenda utaje. Bivanye n'ukwizera yari afise ko hari ikintu ijuru riza gukora ndahageze. Amen. Yaciye yiyongeza indwi imwe. Umudamu we namubonye ava mu ruziba, nabonye yaje. Kandi kuva mu ruziba hariyo repentance, hariya ntiyagiyeyo. Amen. Ntabwo yagiyeyo, no kwijabira hari ntabwo yagiyeyo. No kumusaga ni hafi, iharahe ntiyagiyeyo. No mugakungwe n'inyuma naho nyene hafi yaho ntabwo yagiyeyo. Amen. Amugucukuzwa ngo urumva ngo ni papa wawe, ngo ndi umwana wawe, ngo uzokomeze usengere ngo ndi muri, ngo nagiye hari. Oya, umwana n'uwo muntu arengana mu mashengero yose. Kandi we naramurekuye, nabwo ntijya mu ruziba niho hafi. Ariko arabatoya ararengana aho hantu hose akazi. Naramurekuye sinamufashe, nabwo ntihariyo repentance hariya shayi. Hanyuma ubonye wumvise bikomeye uzompamagara. Imana ibahezagire. Narimvuze ngo Imana ibahezagire. Ku kwezi kwa gatandatu Imana ihinduye ibintu. Ibyari hasi bishize hejuru. Tera haleluya! Ngitangura gusenga abantu twasenganye, numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo hari abantu baje hano batekeye amajwi ya Satani.
ababwira ko bitazemera, ababwira ko bazopfa bidakunze, ababwira ko nta rugo bazopfa bubatse, ababwira ko bakwiye gupfa bigahera. Ariko ayo majwi Imana irayahinduye. Tera haleluya! Kandi ibyo bihindutse mu kwezi kwa gatandatu. Hari marayika amanukanye amakuru meza atandukanye n'ayo wari ufise. Tera haleluya! Niko numvise Imana ivugana nanjye ko hari abantu baje batekeye amajwi ko indwara bagwaye zizobica. Ni mu ndwi ishize haje umuntu uvuye mu Rugazi, yari umudamu munini, yarimwe abazimu benshi, n'ejo mwaramubonye. Imana irambwira ngo mubwire ko diyabete ikize na hepatite ikize. Gende ntimwamubonye ejo? Ntabwo yashinze intaha. Na n'ubu nawe bijya bakubwiye ko bidakora biraza kwemera. Aba bantu sinzi ko banyumvise, nari ntangaje itangazo ryo mu kwezi kwa gatandatu. Yani nagenda hubwe mu kwezi kwa gatandatu hari igihe uzombona igihe gitoyi. Hari ikindi gihugu gikeneye aya makuru y'ubwami. Kuko we twaramenyeranye, ugombye buri murakiye uraza ukahansanga. Ugombye kuwa gatatu uraza ukahansanga. Na ugombye wanacere uraza ukambona. Ukwezi kwa gatandatu uzombona gakeyi. Amen. Hari ikindi gihugu kikeneye ibi, aya masengesho hari abandi bayakeneye. Imana ibahezagire. Nari mvuze ngo Imana ibahezagire. Ukwezi kwa gatandatu Imana ikuvaneho umurozi yakuzingamitse. Numviswe n'abantu bakeya. Ukwezi kwa gatandatu. Tera haleluya! Tera haleluya! Yo! Muri Nazareti humvikanye amakuru masasa. Amen. Amen. Imana ibahezagire. Nari mvuze ngo Imana ibahezagire. Ukwezi kwa gatandatu hariho amakuru mashasha, nanjye ndayategereje, atandukanye n'ayo winjiranye hano. Hari umuntu twicaranye hano yari afise amakuru ko ashobora gupfungwa, bashaka kumushira mu gasho. Umvize iyo tangazo rirahagaze, nta gasho uzojamwo. Imana izokwirondereza, Imana igutabare. Ukwezi kwa gatandatu imigambi ya Satani irapfuye. Tera haleluya! Uva, Imana yampaye amakuru iri joro. Yampaye amakuru ukwezi kwa gatandatu. Yesu ashimwe. Sahindwi nari nicaye hari uriya muhungu yicurikiye ari. Naranga igisengesho mfukamye ngaha. We wari mu mugono ukomeye. Niyo mpamvu utari kumva n'ibyo ndi kuvuga. Ibyo ndi kuvuga n'ibyo navuganye n'Imana. Cyagihe wari uryamye Imana yavuganye naje. Irambwira ngo babwire ukwezi kwa gatandatu. Kandi haleluya! Tera haleluya! Aya masaha makeya asigaye ngo kwinjire. Ubuzima buraza guhinduka mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Tera haleluya! Mana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ishimwe. Arabare kuvuga ngo tuzoca tugaruka yagarutse. Wapi? Ndahari Imana irahari, ntanahari Imana irakora. Yesu ashimwe. Nari mvuze ngo Yesu ashimwe. Hagayi, mwarisoma muri Hagayi igice cya mbere umurongo wa mbere usome n'uwa kabiri. Iravuba kuko ndumva hari ikirere cyiza, hari ikirere cyiza.
Imana iranyemeza ko hari ikirere cyiza. Amen. Ndikumva ikirere cyugurutse, kandi iyo cyugurutse ntabwo kiba cyugurukira ubusa, hari ineza y'Imana. Amen. Tera haleluya. Haleluya. Ariko haleluya. Subira haleluya imbaraga. Umunsi numvise ikirere cyugurukiye kugutabara. Kandi aya masengesho azohera ku munsi w'Imana. Tuzotarama, abazovyumva. Hari isengesho rirangiza amasengesho y'iminsi 70. Maze iminsi mpura n'abapasiteri ngo none iminsi 70 usenga ufise ikibazo cyahe gihanamiye ubugingo bwawe. Kandi ntacyo. Ariko hari icy'Imana yantumye kuri wewe, no kugira ubohoke, no kugira utabagwe, no kugira ibyawe bigende neza. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Tera haleluya. Bibaza ko kumbure hari ibintu bikomera umutima wanje ku buzima bwanje. Ibyo nkeneye nibisanzwe, ibyo ntarabona n'abandi ntirabibaha. Isaha yayigeze, hari n'igihe byoba mu kwezi kwa gatandatu. Amen. Wizeye ko ushobora kubona Imana uno munsi? Wizeye ko ushobora kubona Imana uno munsi? Urizeye igitangaza Imana igiye gukora? Tera haleluya. Imana ibahezagire. Mwari wahabona? Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Hagaye igice cya mbere ku murongo wa mbere. Mu mwaka ugira kabiri, Ego. Umwami Dariyo ari ku nganji, mu kwezi kwa gatandatu. Mu kwezi kwa kangahe? Kwigerekezo rya mbere. Ni kwigenekezo rya kangahe? Ya mbere ubundi twobaye turi hano ejo twese, ariko bizokundira kwigenekezo rya mbere tubane muri burakeye. Ndafite ubutumwa bwawe, ngomba gusengera ukwezi kwa gatandatu. Imana izokora igitangaza ku buzima bwawe. Tera haleluya. Haleluya. Ku kwezi kwa gatandatu nivyo mutamenye, twagwanye n'abazimu bagomba kwica abana bato. Twagwanye n'abazimu bagomba kuvana mwinda. Twagwanye n'abazimu. Imana itugirire neza. Ntabwo tuzemera kuneshwa. Twagwanye n'abazimu bagomba kwica abantu mu kwezi kwa gatanu no mu kwezi kwa kane, ariko Imana yabanye natwe. Tera haleluya. Imana ibahezagire. Narimvuze ngo Imana ibahezagire. Tera haleluya y'imbaraga. Ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi Imana yuguruye inzira bari barugaye abarozi. N'ukwezi Imana yuguruye inzira abapfumu bari barugaye. N'ukwezi tera haleluya kwari kwarugawe. Haleluya. Ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi ibiganza byawe bigiye kwakira. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ejo hari umugabo yadushingiye intahe kamengana namubonye. Yaje kuwa gatandatu. Arambwira muri ya masengesho twasenga, Imana yari yambwiye ngo mpeshe umugisha abantu. Hanyuma ndabikora ku munsi wa gatandatu. Atubwiye ko yari afise parasera kuva ku munsi mu kwezi kwa mbere yari yashize mu kwa 12 yari yashize ku isoko ntiyagugwa. Mwiyo ndwi nyene yarakiriye amahera yose. Urahari? Kumenga nakubonye. Singuwe yaje. Amen. Kindi gihe kandi umugabo amaze kubonera ibitangaza byinshi hano by'amafaranga. Yesu ashimwe. Birashoboka ko umugisha wawe uri muri kino kibanza. Kwari kindi gihe yatanga ituro twatura umugisha
iki gicaniro arasenga Imana ngo yarakeneye miliyoni 10. Warose zingahe? 20. Nta n'igihe cyaheze. Nagira mbabwire ngo hari abantu bagiye kwakira ibyiza mu kwezi kwa gatandatu. Tera haleluya! Ariko haleluya! Amavuta y'uno munsi atandukanye nayo kuwa Mungu. Amavuta y'uno munsi atandukanye na Yesu. Kubimenyera uzofuta abonye umugisha wa kino gicaniro, kuko uzoga umubirindiye ubibure uvuge ngo ni bya bindi yavugeje. Oya, je mvuga ibyo nasengeye. Imana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ishimwe. Imana ibahezagire. Nari mvuze ngo Imana ibahezagire.